ijambo ry'ukwezi rero turyakira. Haleluya. Come on, ndakubabwire rero kadusoma iryo jambo mbabwire bumve riranaryoshe cyane. Haleluya. Nawe aramubwiye ati mwana wanje tubana iminsi yose kandi ivyanje byose ni vyawe. 3 na 2 niho hari ijambo, ariko akanyamuneza no guhimbarwa biratubereye kuko murumunawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Ni kuvuga ngo vyari vyarabaye impossible bisubiye kuba possible. Ijambo ry'uku kwezi kwa gatandatu rivuga ngo n'ukwezi ko kunezerwa, ukwezi kumunezero. Akira ukwezi kumunezero, ukwezi kwa kanyamuneza, ukwezi kwa kanyamuneza. Ramutsa abantu batatu bane batanu, ukwezi kwa kanyamuneza, ukwezi kwa kanyamuneza, ukwezi kwa kanyamuneza. Bibiliya yatubwiye ngo se waramubwira ngo biratubereye yuko tunezerwa. Bwira mugenzi wawe ati ukwezi birakubereye kuhimbaza unezerwa. Ijuru ryateguye umunezero mu ruhande rwawe, ijuru ryateguye umunezero mu vyurimwo. Ramutsa abantu bashoboka nimba uvyizeye. Kuramukanya n'ikimenyetso cyo kunezerwa. Tangura unezerwe guhera uyu munsi. Nezerwa, Imana itanze umunezero. Baramutse